Marita ndakubarire ibintu usigaye wigize ngaha wewe ugatumba aho nciye hose bavuga wewe ngo kajya gashikawe gasigaye kabaye indaya kajyaga hungu ko hiyo hakurya nze subire ndakabona ha Marita uzoca umbona sinkeneye kumubona ngaha urabyumva nta ndazindaro dukeneye mu rugo kwa Mutama kandi abakobwa biki gihe ibintu musike mwarigenze ntavuga ukamengo ntumbona Marita ndakurahiye ariko gwa ufise ubwenge urabona gasupari afise ico yoguha wewe urabona gasupari Mari reka ngende ngumye ngaha we wombona reka ngende urambona Umuhungu gasupari yikundiye Marita we musaza wiwe ngwarafyuye Mari ariko gasupuzananye aho nyene umusaza wanje aciye unyene ndari ko ndakubura ngaha anyu oh Marita none ndaguha agatebe uricaye ngaha anye urambye ingene ndamutinya musaza wanje yaragira ankoremwa igisho ngaho nyene anje kandi yicaye ngaha none Marita musaza we ndamutiye mfise ubusho bw'inka n'abaragizi bandagirira cyase sino muhindira we ntawuzi no mushure je yanzanira ngo bijya ngo indome zitata zivuga nka Marita reka ku je ndagukunda urihagarara uramuzi musaza wawe kura ndabandanya muntu umukobwa w'indero arabyaba gasimbagiza Mari ndagukunda Mari Mari burya abantu bo muri iyi misozi muri aka gatumba barakanagaye ngo ariko ngo reka babuze urukundo rwa gasupari na Marita nawubye mukuru wanje azokureka gakora none urizeye ko nzoza kugukwa ngaha anya nzoza nshoreye inka nawe ngirakeneza niyo nkwano nyene kugira ngo Mari uyo nini ntiwiruke